Ndini itekano munezero ntangera by'gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha. Nta makuru menshi cyane abagiriwe barafugwa mu mihinga itandukanye nka politike, mutekano, iperereza, agateka kazina muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bari kuravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye ikaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya kane Rusama 2025. Na makuru azindutse avugwa mu mihinga itandukanye imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudendeye ariyo ibashikirayo igaca yabaturokaniriza ku buryo bw'idonido. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni itekano munezero ntangere by'gusubira kubaha yambu nywanyi ba Isange TV imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabahaye kaze rero kandi ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu micungararo y'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'abadukurikira bari mu makungu ya kure. Mwese ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha. Ndabibutse mu byonde sabone ndetse n'ambakadaje kugira amakuru azarabashikira gatanu kuri gatanu umwanya wose tuba tumaze kuyashira kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha. Na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira aho tuza kunyarukira ngaha mu Burundi tukaza kurabira hamwe ibiriko birahavugwa na cane mu mugango CNL Nyankamugayo wahora uramutswa Honorable Agathon Rwasa. Kuri ubu ngubu bivugwa ko amagara ya Honorable Agathon Rwasa yaba amerewe nabi bivanye nuko iperereza mu gipolisi boba bamutaye mu mvuto. Kuri ubu ngubu biravuga ko yo bafashwe n'abapolisi ndetse akaba ajanwe nkuko bishikirizwa na bamwe mu batubereye ngaho nyene aho ivyo byariko birabera. Ni mu gihe amatora yimirije ngaha mu Burundi ndetse n'imigambwe itandukanye yamaze gucagura bamwe mu mazo kwitoza mu bibanza bitandukanye haba mu mashinga amateka ndetse no ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Gusa biravuga ko abatavuganwe n'ubutegetsi uri n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuri ubu ngubu batameraniwe neza, aho rero biri kuvuga ko batanguye guhigwa ndetse bamwe batangiye no kugandagurwa, abandi nabo batanguye guhunga kuko ibiriko birababaho biteye ubwoba. Honorable Agathon Rwasa niwe karoro ka mbere kuko biri kuvuga ko kuri ubu yamaze gufatwa n'iperereza ndetse yamaze gutabwa mu mvuto nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu kubari ngaha nyene aho ivyo byariko birabera abandanya bidushikiriza. Ibi byaramye biravugwa ko Honorable Agathon Rwasa yamye adodoberezwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we yanifatiye mu minwe ikibazo c'umugambwe CNL Nyankamugayo ndetse yari yanavuze ko Honorable Agathon Rwasa agomba kubugozwa. Byarakozwe kandi umugambwe waciye uhabwa abandi kuri ubu nibo bariko barawukurikiranira hafi. Gusa inshuti babanye ndetse n'abamye bari kumwe na Honorable Agathon Rwasa bavuga ko bazomugumako ngo kuko yamye ari umugabo kandi aho yashikanye umugambwe ngaho wari umaze kugeza kuri uyu munsi nubwo gushika aya magingo uriko uraramutswa undi munywanyi cyangwa se ari we igiri kwishaka ariwe aramutswa uyu mugambwe wa CNL Nyankamugayo. Honorable Agathon Rwasa rero yaramye aradodoberezwa murabyibuka ubwo yamburwaga umugambwe wa CNL Nyankamugayo. Yaranavuzwe cyane ndetse aza no guhunga kuko yariko arakurikiranwa bibona ko ashobora gupfungwa cyangwa se akagandagurwa kuko nyene byagaragaraga ko ngo ari umwe mu bashinga amateka avugira abanyagihugu ndetse akanagaragaza cyane amabi abera mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Honorable Agathon Rwasa rero yabandanije abwira abakunzi biwe ko bagomba kumugira ku kivi bakamusengera kuko ageramiwe cyane n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero amakuru yihuta cyane adushikiye nuko Honorable Agathon Rwasa kuri ubu ngubu yurijwe umuduga w'iperereza nabo agiye gusambishwa. Gusa biravuga ko yoba ariko arazira kuvuga ukuri ndetse no kwanga gusasira indava
n'ivyo abona biriko biraba ngaha mu butegetsi bw'umugambwe CNDD FDD ngaha mu Burundi, nubwo ndetse binagaragara ko umugambwe CNDD FDD ngo wananiwe no gukemura ibibazo bihanze abanyagihugu b'u Burundi nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Nishavu ntangerero ku muryango n'inshuti babanyi ba CNL Inyankamugayo ndetse n'uwari ahagarariye uyu mugambwe wa CNL Inyankamugayo Honorable Agathon Rwasa, nubwo kuri ubu yamaze kuwamburwa. Biravuga ko rero kuri ubu amaze gutabwa mu mvuto, iperereza riramujanye kuri ubu ngubu, biravuga ko yoba agiye gusambishwa. Turabandanya dukora amatohoza tumenye neza imvo n'imvano y'ico uwo ariko arazira, maze tuze kubibashikiriza. Mu yandi makuru kandi ngaha mu Burundi, abantu babiri baraye barokotse isanganya ryabereye mu bucagucagu kwibarabara Boulevard du Peuple mu Burundi. Iryo sanganya ryabereye mu Buyenzi ahitwa kuri Foyer, aho iryo barabara rihurira n'irizana ku isoko kwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Nk'uko byiganwa n'umwenegihugu, iryo sanganya ryabereye ariho akihashika ngo hari isaha 3 z'ubuca kuri uyu wa kane Rusama 2025, aho umuduga wo mu bwoko bwa Ipsam wariko ugenda ku muvuduko munini, kandi ngo hari utwapa twerekana ko ibarabara ryugaye. Kubw'uwo muvuduko niko ngo kuja kudubura umuduga wari imbere yawo, maze usanga witaye muri ico kimanga. Cari kibanga nyene kigereranywa mu mametero 2 y'amaja mu kuzimu mu buringanire bwa metero kwadarato 6, kikaba cugarije umukono w'imiduga iva mu gisagara hagati yerekeza kuri Kotebu. Nk'uko bigaragara, umuduga wononekaye cane amaja hejuru kuko ariho watanguje. Ibiyo byawo kandi byose birameneka, ariko mu bantu babiri bari baburimwo ntawe hasize ubuzima canke ngo akomereke bikomeye. Hambavu y'iryo sanganya, nk'uko uwo abitwiganira abandanya bivuga, iyi miduga 3 yahatswe kugwa muri iyo manga muri ijoro nyene, aho yagarurwa n'ikibuye giteretse nko ku metero 2 imbere yo gushikira ico kimanga. Ico mwomenya nuko ico kimanga kiri muri iryo barabara catewe n'amazi y'imvura, kimaze indwi zirenga 2 kiriko kirasanurwa. Abenegihugu bakaba basaba leta gusanura iryo barabara vuba cane kugira ngo amasanganya riguma riteza agabanuke ngaha nyene mu Burundi. Reka rero tube tubashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agizwe ko n'amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, iperereza, agateka kazi na muntu. Amakuru yose bariko ravugwa ngaha mu kibano ndetse no mu makungu ya kure tubandanya kuyabashikiriza yose uko yakabaye. Ryari iteka rero n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe banywanyi tubana amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza 5 kuri 5 kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage kugira amakuru azarabashikira 5 kuri 5.